Barundi bari muri Amerika 10 muri bo baramaze gushikanwa mu gihugu ca Kenya. Ni mu gihe mu ntara ya Gitega havuga umugabo w'imyaka 40 yapfunzwe yagirizwa gushirashuza umukenyezi yarahaye indaro. Barseme Burundi nayo isaba leta yuko yohamerera amagabo igashiraho ingingo zikomeye kugira ngo yubakwa gisoko ntihazobemwo ukwihenda cyangwa habemwo ubusuma. Aya n'ayandi ni muri burakeye turaza kugaruka no ku makuru avugwa hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, tutibagiye n'ayavugwa muri Ukraine. Turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi burakeye. Turabahaye ikaze muri burakeye kuri uyu wa kabiri, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu ntara hagati mu Burundi ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Gitega, ahavuga umugabo w'imyaka 40 yapfunzwe yagirizwa yuko yafashe ku nguvu arashurashuza umukenyezi yari ahaye indaro. Nkuko amakuru ava ku mutumba wa Murama muri komine Gitega kandi yemezwa n'abajeje intwaro bo kuri uyo mutumba nyene, amenyesha yuko uyo mugabo haciye hafi indwi zibiri ahagaritswe inyuma yuko uyu mukenyezi wo kuri uyu mutumba nyene yagiye kumwitwarira ko yamufashe ku nguvu ari mu nzu kwa nyamugabo nyene, ngo yongera amwiba amafaranga na telefone. Uyu mugabo we akaba ngo yasiguye yuko uyu mukenyezi yamusanze iwe mu nzu akaba yaraje kumwiba, baca bararyamana. Ibyabaye rero ngo kuri abo bantu ngo biteye amakenga mu kibano, kuko rero bavuga yuko uyu mukenyezi badatahura ingene yofatigwa mu nzu ntakome induru, yofatigwa ku nguvu mu nzu ntakome induru canke ngo yigwanire. Yaba umugabo rero ngo ntibatahura ingene uwuje kumwiba nawe yoca yiyumvira akayamana nawe mu gihe yaraje ari umusuma, ati nta muntu wajyamana n'umusuma. Bagasaba yuko hokorwa amatohoza yimbitswe kandi abanyagihugu bakazobwirwa ibijanye n'iyi dossier kugira ngo bamenye ukuri, bamenye icabaye, kandi nimba harabaye ubusambanyi navyo nyene babihanigwe canke barondere ikindi basanzwe bafa. Ngo muri Barundi bagomba kwirukanwa muri Amerika 10 ba mbere ngo baramaze gushikanwa muri Kenya. Abo Barundi 10 rero bamaze gushikanwa mu gihugu ca Kenya ngo bakaba baciye barengutswa mu butungane. Imvo ngo ni ukugira ngo babazwe icatumye bakoresha impapuro z'inzira za Kenya bidaciye mu mategeko. Ivyo bikaba rero vyashikirijwe n'ishirahamwe gishinze kugwanya ubwimukira bwo mu kinyegero amabi akoregwa abakenyezi n'abana ONRCT Weton Frere. Inyuma rero y'amatohoza ngo ryakoze urongoye iyo shirahamwe Maître Prime Mbarubukeye, ngo mu matohoza rero bikoreye ngo basanze ngo abo Barundi ngo bamaze kugera mu gihugu ca Kenya ngo baciye bataye impapuro z'inzira z'u Burundi baca barondera iz'igihugu ca Kenya kugira ngo bashike muri Amerika. Ngo ariko si ivyo gusa, ngo bageze muri Amerika naho nyene baciye bataye impapuro z'inzira zari zibajanyeyo kugira ngo bace bitwa yuko ari impunzi. Agasaba rero yuko leta yokora ibishoboka vyose kugira ngo abo Barundi batahukanwe ndetse ikurikirane n'ibiriko bibera hariya muri Kenya kuri abo Barundi bamaze gushikanwayo. Ngo leta irakwiye gushiraho abahinga n'ingingo zikomakomeye kugira ngo ntihazohave haba ubusuma canke ngo hagire ivyo basanga vyabaye ingorane mwiyubakwa gisoko nkuru ya Bujumbura. Bikaba bishikirizwa kuri uyu wa 10 Ruhuma 2025 na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme gishinze kugwanya kamwana wa mama, mu gihe leta y'u Burundi iriko rero irashira inguvu mu gusubiramo isoko nkuru ya Bujumbura iciye mu bikorera utwabo. Abo rero akaba ari Fabrice Manirakiza arongoye ishirahamwe Ubaka Nation Group. Faustin Ndikumana rero akaba yagize ati mu bisanzwe bigaragara yuko mu kubaka irya soko nkuru ya Bujumbura leta ishaka guca kubikorera utwabo biciye mu mugambi PPP, partenariat privé public privé. Uwo mugambi rero wo gukorana n'abikorera utwabo mukaba ngo ugezweho, ariko rero akavuga ati avuga yuko rero uyu mugambi ukwiye kwitonderwa kugira ngo wubakwe neza. Inyubako rusange nyinshi kandi ngo zakarorero nini kandi zikomeye ngo zirashobora kubakwa, ugasanga biba rero bisaba uburyo bwinshi. Leta rero iraheza ngo ikaronka ubwo buryo iyo ikoranye n'abasanzwe bikorera mu bisata vy'abikorera ivyabo. Akavuga rero yuko ngo ni ibintu bisaba ubuhinga cyane mu kwitegura no kuvyitondera kugira ngo ibisabwa mu masezerano yavyo rero atandukanye ku bwinshi kandi harimwo ingaruka nyinshi
kugira ngo rero leta ikwiye kwitonda kugira ngo ntihave igwa mu ngorane. Ikavuga yuko rero leta ikwiye kwitonda no mu kubaka isoko nkuru ya Bujumbura. Naho rero bagira bayihe umurundi, leta rero ngo irabe neza kugira ngo itavyitondeye izosange yavyishe. Leta rero ngo iramaze kwiyemeza no gushira ico bita dispositive juridique, amategeko akomeye n'inzego n'abahinga bashobora kubikurikirana neza kugira ngo ntihavemwo ibintu vy'ingorane, kuko uravye ukungene irya soko iriko irakurikiranwa, ivyo vyose ngo avuze ngo ntibirajaho neza. Akavuga yuko igitigiri gikwiye c'abantu rero banonosoye ngaha mu Burundi, murabona ko ico gitigiri ngo dufise ngo girasanzwe gihari, rero ngo abarundi bo barondera kugira ngo babikore. Leta nayo ngo ntiragira ico ishikirije, ico bita evaluation préliminaire, hamwe uvuga uti iyi soko nifuza ko yubakwa gutya, hakaza n'irindi shirahamwe rikakurikirana neza ingene yo kubakwa kandi rikanaraba n'amahera yategerezwa gukoreshwa yuko bihuye kugira ngo bisunge ibiharuro. Ngo ayo masezerano rero ngo ntagaragaza neza amafaranga iyo soko izotwara n'ikiringo izotwara. Akavuga ati mbega abashaka kwisubiza abazisubiza gute, bazomara imyaka y'ingahe? Ngo ivyo vyose rero ngo ni ibintu bitaratunganwa neza. Faustin Ndikumana akavuga ati mbega kubera iki habayeho ukwihariza iyo soko monopole, ko batashizeho ayihamagagwa canke appel d'offre kugira ngo abantu baze guhiganwa? Mbega uyu murundi barihaye afise uburyo bungana gute, afise uburambe mu vy'inyubako bungana gute? Ngo ivyo rero ngo leta itavyitondeye ngo birashobora kuzozana ingaruka, ugasanga bijemwe ingorane z'ubutungane, ndetse ugasanga harabaye uburyo bubuze, abantu bakaja babona ibintu bari bitezemwo inyungu ariko ugasanga babihombeyemwo. Ngo amasezerano rero ngo ugasanga ariko arahagarara canke igikorwa ugasanga kirasubiye ibubisi, mu gihe abarundi benshi barindiranye igishika ibijanye n'iyubakwa ry'iri soko. Akaba yasozereye asaba leta yuko yofata intumbero y'ibintu bimwe kugira ngo bitunganwe neza, byose rero ngo bigakorerwa mu muco, abahinga bakabizamwo ndetse bagakurikirana, leta nayo ngo igasigura n'inyungu n'ingene bizoba bitunganije. Ano makuru tuyabandanirize mu makungu hariya muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho havugwa yuko habaye urubanza rw'abasirikare 84 bo mu gisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bagirijwe guhunga urugamba igihe umuhari wa M23 wariko urigarurira imbere. Ndero urubanza ngo rukaba rwabaye babagiriza yuko bahunze urugamba hariya Igoma ni Bukavu, igihe umuhari wa M23 wariko uratera umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Abashikiriza amanza rero ngo bagisirikare bakavuga yuko abo basirikare bagirizwa kandi ivyaha birimo kwica, gusambanya, gufata ku nguvu no gusahura. Inyuma rero ngo y'urupfu rw'abantu 9 bishwe, ngo igihe haduka uruhagarara i Bukavu. Ihagarikwa rero ngo ry'abo basirikare mu mpera z'indwi ngo ryabaye igihe icuka cari kibi cyane i Bukavu, mu gihe rero ngo mu gihe cyo gutana mu mitwe hagati y'igisirikare cya Republika Iharanira Rusange ya Kongo ndetse na M23. Abafashwe rero ngo bakaba bagirizwa ngo kwirara mu banyagihugu. Kuwa gatanu rero bakaba batumbera abasivile, bakaba barabagiriye nabi. Amakuru rero akavuga yuko ngo amakuru atangwa n'ikinyamakuru BBC akaba avuga yuko hari abantu batari bake bahungiye mu rubibe rwa Kongo ihana n'Uburundi. Ubwo rero ngo leta ngo yagerageje ngo kubahumuriza, ariko kandi ari muri iyo ntumbero bafashe ingingo yuko aba basirikare bategerezwa kubarondera abacire urubanza. Ibi bibaye rero inyuma y'inama yahuje abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ndetse n'abari mu muryango wa SADC, igihe bariko baganira ku mutekano muke urangwa muri kano karere. Bakaba banashitse ku ngingo zitandukanye, harimo ingingo yo gusaba M23 yuko yohagarika intambara ikamanika ibigwanisho, maze bagatangura inzira y'ibiganiro, aho basaba impande zose yuko zoja hamwe zikavugana, ndetse bagasaba yuko atantambara yosubira kubandanya kuko atayindi nzira ishobora
bishoboka atari ibiganiro. Ivyo rero umuhari wa M23 udakozwa co kimwe na leta ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho atanumwe yemera yuko ashobora kuganira n'uyundi, ariko abakuru b'ibihugu bakaba basavye yuko atamaraso yosubira guseseka, atantambara yosubira kuba, ndetse yuko botangura inzira y'ibiganiro nkuko bishikirizwa kandi n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca w'u Burundi igihe yaravuye muri iyi nama yitabiriye yaserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Ano makuru tuyabandanirize hanze ya Afrika, tuyabandanirize hariya mu gihugu ca Ukraine, aho muri Ukraine havugwa abasirikare ba Republika ya Korea, aho abo basirikare bivugwa yuko aba basirikare boba bagarukanwe ku rugamba inyuma yuko abavuze yuko abasirikare ba Korea ya ruguru boba bari hariya mu Burusiya bariko bagwanana n'abasirikare b'u Burusiya, boba barakuwe ku rugamba inyuma yuko bishwe ku bwishi. Bakaba rero ngo kuri iyi ncuro bagarukanwe nkuko bishikirizwa na perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky, ngo bakaba rero bagarutse ari benshi kandi inyuma yo kusubira guhabwa imyimenyerezo ikwiye yo ku rugamba. Zelensky akongera agasaba amakungu yuko yofatira ibihano Uburusiya ndetse na Korea ya ruguru, kuko Korea ya ruguru iriko ifatanya ivyaha by'intambara n'igihugu c'Uburusiya. Ngo aba basirikare rero ba Korea ya ruguru ngo bakaba basubijwe ku rugamba mu ntara ya Kursk hariya mu Burusiya, mu burengero bw'Uburusiya rero, aho Ukraine ifise agace yigaruriye abarusiya bariko bagerageza kugarura. Ni nyuma y'amakuru yavuga yuko iki gisirikare cyari carasubijwe inyuma kikamara igihe kinini rero atawuzi ivyo barimo. Ngo rero ngo bari mu myemenyerezo, bakaba bagarutse inyuma y'imyemenyerezo bari bamazemwo igihe kitari gito. Mu butumwa rero yatanze kuri uyu wa gatatu abicishije muri video nkuko yama bikora, umukuru w'igihugu ca Ukraine Vladimir Zelensky akaba yavuze yuko rero igisirikare c'Uburusiya ngo coba ngo cagarukanye kandi aba basirikare bo muri Korea ya ruguru, ngo kandi akavuga yuko bari bitoje canke bamenyerejwe neza kugira ibitero bishasha, bazogira ibitero bishasha bikomeye muri iyo ntara. Igice kimwe rero cigaruriwe na Ukraine, ndetse perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky akaba avuga yuko amajana n'amajana rero y'abasirikare b'Uburusiya n'abakoreya ngo bari bishwe igihe rero bari bariko barakorana ubwa mbere, ngo hari mu gihe abarusiya bari bashize imbere aba basirikare bo muri Korea ya ruguru. Ni mu gihe rero iyi ntambara abantu benshi biteze ingene intambara uyu mwaka yorangira, kuko umukuru w'igihugu mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga yuko iyi ntambara afise umugambi wo kuyirangiza vuba, kandi akemeza yuko yaganiriye na mugenzi wiwe Vladimir Putin w'Uburusiya ku kibazo ca Ukraine, ndetse akwamwumvisha yuko nawe yifuza yuko intambara yohagarara. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande Uburusiya bubandanya butera intambwe ku ruhande rwa Ukraine, aho muri Ukraine Uburusiya budasiba kuvuga yuko bwateye intambwe ndetse bwafashe uduce tumwe tumwe buguma bwagura aho bwafashe hariya muri Ukraine. Bikavuga yuko igisirikare ca Ukraine kiriko kiraneshwa cyane ku rugamba, ndetse bakaba baruboneka yuko barushe cyane na morale iri kiragabanuka kubera umukuru w'igihugu mushasha wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashigikiye yuko intambara yibandanya, atariko ashigikira Ukraine nkuko uwo yasubiriye Joe Biden yarasanzwe ashigikiye Ukraine cyane mu kuyironsa ibigwanisho ndetse no mu kuyiha imfashanyo. Ariko Donald Trump wewe akaba ashira imbere ibiganiro, akavuga yuko iyi ntambara ashaka yuko izorangira vuba, ndetse ategeka yuko abasanzwe bahanganye muri iyi ntambara abasaba yuko bose boja hamwe bakagiranira ibiganiro. Ivyo atanumwe avyumva. Ku ruhande rwa Ukraine Vladimir Zelensky akaba avuga yuko yamenye neza yuko mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin atamugambi afise wo kugiranira ibiganiro. Ni mu gihe kandi ku ruhande rw'Uburusiya bo bavuga yuko Perezida Zelensky atari umukuru w'igihugu yemewe n'amategeko, bityo rero ngo badashobora kuganira nawe. Turabashimiye mwese mwakurikiranye Burakeye yo kuri uyu wa kabiri. Tubipfuriza kubandanya mugira ibihe byiza aho muri hose. Imana ibahezagire kandi bagire neza. Mushishikare mudukurikirana ku mbuga zacu zose, haba kuri Facebook, kuri Instagram ndetse no kuri X. Mwongera musangiza aya makuru abandi, naho butaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.